Yesu uko muri umwe babiri batatu n'umugore wanje je sindamwizera ndabatwara ku kibabu uwo fata. Ego kweli je ntaco niyagiriza nimuze tugende ntasi. Je nimuze tugende nta probleme. Ukizokura je nayo nivye. Oya, utegerezwa kukorayo. Utegerezwa n'abandi bakozeyo. Utekera mama. Korayo. Ugomba ugemo umukobwa. Babarira kwa sikosubira. Yana jibi ntucetse ngaje mu rugo ubu James gabyandambi aho umuntu abika ikintu agasanga cyagiye ibintu byanje byagiye he none je ko ndabisiga atari ko ndabisana Ninde ndiwe wabwiye aho wabibitse. Jibyo bintu ashe umunsi niwo munsi niko kahera kiwanye shora kubika amafaranga ndayaharuye ariko nzindutse mu gitondo ugomba zo kuyakoresha akazi nkasanga nyene hari amahera yavuye nturaba yagiye Naburyo ko utaba wayataye canke wayahereje babantu bahari ahantu. we nta mahera yarasewe wenda nta mahera yarasewe wenda Kandi mahana gusaba. none iyo ntashe mwijoro ko mba ndi kubatumukira ndabatumukira ndabaronderera ubuzima ukuntu mwafungura mucumbwira ngo hajya amahera ngo ndayaha abantu ahubwo canke niwe yiba Urabazabuke jewe. Uyiba? Imyaka tubanye urige ubona ndakivye musi n'umwe. jewe none ninde ko ari we turarana mu matara yanje ninde yo izinguru akaduza hama gakura amafaranga ari hariyo umwana yo kwinjira aya mu cyumba cyawe Aha usigaye bikamera mu matera. musi matera None hasi matera ni banke. Ni banke. madame ntumvugishe byinshi kuko mwebwe narababonye yuko mwebwe muri ntashima iyo nirutse akuzanira ratio nkongera abana bawe ukabagaburira fresh none cyamugaruka no kongera kunyiba fresh Biza ndakubwire. Ureke kunyambika ubusuma nyamba wayabitse musi y'imatera je ubwanje ntawe nigeze mbona. Genda urabe neza wowe wayashize kandi kiya cumba umenye yuko n'abana bawe bacinjiramo. Sije ndakibamwe je nyene kandi ushaka kubankira ko binjira mu cumba. indero ni uyibaha sibo bayiha ni uyibaha mugabo ukawuzi ko amafaranga yiwanje ngarutse ku mugoroba ntayasanganye vraiment mwese ndabakubita ku murongo akamuyazanye Jesus is Lord. Usanga wagiye muri bwa bumaraya hari yabura gushusha ngo urebe ukeneye kuza gukubita jewe mbimaraya nakubwiye ubumaraya bwawe nakurahiye mviriza usuye kuvuga iryo jambo umunsi umwe wonyene gusa urazi ko ugize kabiri ituro la gatatu nzoca ndakumena amaso ndakurunga ikiwanje Yesu. iwanyu uca ugenda kandi kugaruka uzogaruka no gusabye igongo basi reka kwigurange umutima wirirwa urantuntuza kuko warantunuje narahejeje gutuntura reka duhamagara abana tubabaze hamureke kubintako uratuntura utatanga we musage gira zona na keke muzanane hano kandi munyaruke je nako nagira ugira ndabasubire mu buryo muneza mufungure mutagate mugabo mukaguma mugenda murazi naho mbika mu kigega kweli mukagenda kubyokora vraiment None papa je ni de muntu akora mu kigega. urumva uritarukije gose nkuko mengo sindakuzi wewe sha murinde ndatunuye kubera mwebwe abana navyaye Mama ntabwo ari jewe ahubwo ngiranirwa musake nyene ahubwo baza abandi jewe sinzi nk'uyu mutonya wanje. Mama jamurazi ngane ndabakunda wasanga ari kwa musage nyene kwayi. Je papa jibyo nabyo nzi ni ibisuma byiwaje bikoka kandi je ndumuhungu mukuru je no kwiba. Wewe narakubonye nega narakubonye wiyafise mu mahera. gusa ikintu ngomba nkore mwese uko muri umwe babiri batatu n'umugore wanje je sindamwizera ndabatwara ku kibabu uwo fata ndamuhana yihanagure neza hamwe avuga ati ndakubiswe sinzosubira naje kweri ndurubavu rwawe uremeye yuko je noshobora kukwiba amafaranga ngo mako njane mu bapfumu jewe sha nagenda nabona nta kibazo naco niyagiriza tugende Ego kweli je ntaco niyagiriza nimuze tugende ntaso. Sha murabuzi wo muka je ni muze tugende nta probleme. Yo papa baraduye tuva ni muza tugende na kare nta mahera ni. nziza uri tugende uwihenda imana ikamuha mu minwe neza nk'uko nkamufata
arahura n'icago ndabona. Haguruka mweza kugera. Haguruka cha mweza. Cyubwanwa bungiye mba ngomba muri bara ndabakorera. Te quiero mama, mama mukoma. Te quiero mama, mama mukoma. Eso. Te quiero mama. Te quiero mama. Hetero mama, hetero mama, hetero mama, hetero Mugenzo n'amaki. Yesu! Ndizara mu cyangorane umuryango wanje. Siza amafaranga musimatera byutse mu gitondo sanga ataya hari adakwiye. Muratomboye. Uwo muntu aragenda akagabanya amahera yanje agasigaza mu makeyi. Ndagomba rero ndabire ko ari bari umugore wanje nyiba canke ari abana banje banyiba. Rema muzaba mukoze nk'abavyeyi. Muratomboye. Umviriza. Umuntu yatoye ashaka yo kwivuga. Umviriza. Arasa kwivuga. Reka nkoresha umuti wanje. Arasa kwivuga. Umviriza. Kuranga. Mutama urugo. Kuranga. Sawa. Sika nkora muvyeyi. Yesu! Umugore. Kuranga. Etela mama. Kuranga. Ukurikira. Umwana mukuru. Tekela mama. Ulagamikila. Kuramo. Ukurikira. Ukurikira. Tekela mama. Dogalamikila. Tekela mama. Ulagamikila. Korayo. Ukuraje nayo nibye. Oya, utegerezwa kwikorayo. Utegerezwa n'abandi bakozeyo. Tekera mama. Korayo. Yesu! Jesus is Lord! Tekera mama. Sawa. Ndabonye igisuma, ndakibonye igisuma. Ndakibonye muvyeyi. None ubona no guhangaha ngiye. Guhangaha. Chomira bitanu gusa. Ngaha muvyeyi, Tereranga. Shinanga. Wajeje. Ganerero. Tegerama. Olama igero. Tegerama. Wela papa, tegelami teta. Yesu! Jesus is Lord! Ngaba ubu nukuri kwimara karashize ingani muri mwebwe vrema nahora niyumvira umugore wanje nabi kumbe ari mwe munyorobeza kweli
ubu ivyo ndabasumira ntibibabumba yaho mwoca mugenda kuguma muza kudokora amafaranga kandi ari azobabera itunga ry'umuryango. Unyambikira unyambika ngo nije nakwibye singo umukobwa wose usanze yarakwibye nimwivuganire rero. Papa jicho nabonye igituma nayakwivye amahera nta mahera ni wangurira nta fondo tiwangurira nta giskwasi kwitiza Jesus is Lord. kandi mbegu nk'abandi kandi ndasavye imbabazi mu mbabarire na mama n'abatonya banje nababeshe. Sha umukobwa bari bamubeshe ngo botekera amazi mu rukanga bameshera jewe nyine ngo je no kwiba amahera. Wayatoye ubu namaze kumubona abazi ko bera nimwigire mu je aceza ngati tuvugane avuge yuko gusa neza biva kuri fondo bitava ku vy'umuntu amusumiye. Icara ngaha jibwikuje utwaka kumvura mu kigega cy'uwanjye kandi nzinduka ijoro ndabamyokera kugira ngo mumere neza. Hewe ubu rero ibi nivyo wagiye kurushisha amahera yawe. Aya masaha niyo wagiye kurushisha amahera yawanjye. Iyi nzobe iyo izwe kubera ntuze kumva. Imviriza ndakubwiza ko ntakubesha amahera asigaye. Wayahaye bande? Wambwira ko amahera ibihumbi 50 biri kuri utu tuntu twonyene be n'agasambu. N'ubufonde cyo bwisi. Yesu! Jesus is Yongeso Lord. wayikuye hewe. Ayandi nagiye kuyagura impunzi. Impunzi? Je nta mpunzi ndakugurira. Nta mahera ntora kugira mugende kugura. Oh no. Nkaba. Umviriza fukama ngaho kwanza. Nanakweze nabi fukama ngaho. Ndashobora gushira amahera musi y'igitanda ukemera ukagenda mu buriri bwawe guhiga amafaranga. Ugomba gukinga umukobwa. Babarira papa sidasubi. Mama. Ndaboma. Ese bamutemere umwana wabyaye ariwe agenda gusasura uburiri vrematasha. Mama we wari we yawushaka. Yesu! Jesus Umviriza is Lord. ndakubesha. Ndakubwira ntakubesha. Iyo bumenye mwe bwari.